Meze fresh man. Bro, you easy. I'm tired. Texas. Bwana, meze neza my friend. Man, okay, man, long time. Okay, umuchi. Bro, jena ora muri Tanzania. Gusa cyakibazo wa muhungare gikemu. Man, cyo bikoze ku kazi ndahakumva. Sometimes ndahakumbura ndahaza kanya gato. None mwanya. Kida kibazo rero ngo kimeze gute. Uyo mujama kontinere uzashisejo. Zashisejo ubu ibintu byose birapanze. Ariko zarateje. Twatezwa kujya command kuba twayikora. Achasika mistake. Ahubwo rero gahunda no kuyipakurura. Bahita deja ibiharuro byose twarabikoze. Amafaranga barayishize kuri bank ama kibazo kibazivira bazibashimire. Okay. Ya no kubimbishye man, andi mu rugo ntaho sanze neja gasport. Meja gasport kanetera fresher. Buriya numve muri dusha ariko netera fresher. Benda kubaza. Cyakibazo cyagenze gute? Utigeze umbwira man. Rahizira. Kazita ntabwo ari nziza urabona. Yamuhungu bright, that's go amuhungu natunze. Twaranakorana job. Man, ntibiba byoroshe ku buryo bwo kwakira kijya kibazo madam. Man, ibazo umuntu. Bafashwe na Everine. Bafashwe na Everine. Bari bega. Suja Ujya mukozi wanjye. Ujya ariko ujya mwana ni mwiza by the way. Ariko nujya mukozi wanjye. Munyuma rero bacapanga ujya mugambira wo kunyica. Nabafatanye uburozi bagira abahungu. Ndababwira basome kuri juice bari babaye. Urumva uburozi bari bagushize muri juice. Ama bari bayiguwe ngombo. Aho ngo ni bari bashizemo bwa burozi. Ko nakoza ku rurimi gusa. Bari guharura umwanya muto. Jesus. Bright agacasigara mu Uganda. Ngora man, ngora. Eki cyo bikonye cyo inzima zibera ni yamezi kamana. Ariko cyere ko ndimvinga Bright. Wowe umuntu akunze kandi yifise. So bana company yiwawe. Nivyo maziki. Oya, cyo nasaka kuvuga. Bro, reka guhangayika. Fati kuko wabivuze. Urafise sawa, urafise uburyo bwo gucuranga ibintu. Kuko wowe ibintu byo mu nzu no byifasha. Nawe urabizi biragoye. Bisaba yuko umufasha. Ico rero kwitonda mugabo. Icambere urazi ko jewe nk'igico. Bundi guca hita. Uza gutora undi muntu. Ikibazo. Wasajena n'ifise proposition nyabaki. Ndakubwiye. Proposition nari mfise ni. Urabona ujya umukozi wawe amazimisi agukorera kandi nigiye kinini. Urashibuka no mu mwaka uheze. Wibuke ko yagukorera. Kandi jewe ukunda mubona. Nawe icyo cyose kuvuga ngo ibitoro byo. Ma. Byumvire ko vyo. Ingia za origine zari special. Uziko mvuye muri chambre numva kamoza. Oya. Nimba uri guteka ibirungo uyu munsi gusa. Oya. Nanje ku mafeti ingia za mbafisi.
ushonje bo shonje amwe iminsi n'amasesa ariko arahera iminsi n'amasesa ariko arahera isengesho ryakoze ego Imana ni Imana yajeri Imana ni Imana kandi nawe ndagushimira rego warambaye hafi kumumba hafi nawe ndagushimira kabisa nabona n'igitambara wowe witandukana na ba mama bacu ba ruguru n'igitambara mu gifunga neza nta harimo ndabona mu mutwe wawe magifunze neza kugira ngo masa nabi mu mutwe se ubusa nabi gute ariko nubwo biri uko kirakubera kirajyanye n'icyo gikanzu cawe saya nabibonye naravira ko burya dimanche mpora ndakwihweza begwa ariko ruhimba neza aho guhemba imbera burya bizonahinduka urimo kunyomera aho bizohinduka rindira mu minsi bizogenda none n'amakuru yawe ejo ndashima bose ndanyene meze neza Everine ndashobora kwicara hano nakibazo boss ntushaka kwicara mu gikoni ndumva ashaka kwicara mu gikoni rega special no gute kuguma ntahira gutanga amafaranga yo gusuma gusa ntabona n'ibibera mu gikoni burya reka nicare ngaha nyaka yose avuga we nduhadashaka ni buri gihe rero twirirwa mu biro ariko n'ibiba bikenewe ngambwira ikintu kimwe kunywa turanywa kandi tukanywa neza no kurya turarya barashaka tukajya neza Imana yaraheze ariko sintureshe umutima ari ikintu kinini mbura umubiri niko ndiyadapta kubyakira ariko umutima ndi vide kinone boys Everine yangana kubwira bino bintu gazi ko bitoroshe ibinyoroheye ariko mbabarire cyane maze igihe ndabisengera maze igihe ndabyiyumvira ndabikorera ko ariko byumve ko urumwe yamujije amarira mu gihe byari bikenewe rumwe yambaye hafi ariko byumve ko nashaka ko urumwe yaguma iruhande rwanje ego iruhande y'iwanje ariko ibyo ndiko ndavuga ndibaza nawe urabyumva Everine ufite ingeso nziza ndabikwemerera umwana akunda akazi amakuru yawe ndayazi kuva ugishika ngaha imyaka umaze ngaha no kwiga warize unkundire rero kuri umwe twacanye mwayirya bihe by'ukuri wambaye hafi nta mwanya wo kurondera abandi nigera ndongo cyangwa nuvugira niba kandi amakosa nakoze ya mbere ndashaka kuyakosora ubundi rero ndakubwira inkuru yo mu mutima wanje sinumve ko ndagukunda sinzi uko byakira ariko ndagukunda wowe nyene ariko sinzi uko uza kubifata ariko byumve mbere twabanye mu buzima bwose wasanze turi mu bihe bibi kumbure sinovyibuka ko byari bibi cyane turaduga mu bantu bazi ingene naduze sinzi ko ingene unzi tubana mu bihe byiza twendutiye mu bihe bibi ndashaka rero ko duhindura bino bintu gasubira bikaba byiza sinzi ingene kuza kubyakira ubu nyine Everine yanakigoye kirimo kiragize nje ndiko ndayikubwira jewe boss wawe ndashaka kishapitre twisimba vrema ibihe bibi ubi iruhande yanje sinzi kandi byumva Everine kitumvikana ngaho ndagukunda Everine ndagukunda ubyumve ndagukunda muri bose bw'uburyo abantu bashavuga ko kumva umuryango wawe bose ibyo bintu Everine ibintu ntubishiremo ibiharuro byinshi icyo twe nk'abana b'Imana abana b'Imana twe dukijijwe ikintu cya mbere twemeranya n'isengesho tuba twasenze tubwira Imana kandi ikindi ntacyo womenya
nuko burya Imana ifise uruhara runini mu buzima bwacu. Muri ico gihe rero twirinde vya hato na hato, ivyo byose tukavyirinda, tukarondera guca mu nzira igororotse. Sinzi ngeno vyakira ko mbona ndabona umengo ciwe yihinduka, ariko mbabarire, reka ngende ko mbona ndabona umenga ndena programu zawe, ariko mbabarire harire kumbure, ariko usigara uravyumvira ko ushaka gufata n'umwanya ubisengere by'ukuri. Ndashaka ko duhindura ishapita bino bihe titaye ku vy'imiryango aya kabisa, nkwite ku vy'imiryango, ariko kirageze ariko kananje ndakureke singume ndagutesha akazi, kumbure ugira ibihe vyiza, ndizera ko tuza gusubira. Aho urakoze bose. Urateye amakene, urateye n'ubwoba, bose genda ntakirunda uvirinde. Reka nk'umuntu wakwemera ntushobora gukora ikimerukanisha umugore wiwe. Nshyize kino gisagara nzokindagera. Imisi myinshi kera ngene wabaye mwiza rero. Urakoze kumenga basi ndagushimiye, ahubwo wewe Ni kuri wabaye uretse ko tutobaye ko umukozi wo mu nzu kubera Jean usa neza hewe tunaguheruka uribuka yo bana oya ngene nakera ubu nta muntu akimenya nyine ndagenda bose ni wewe Verine ati ni jewe Verine nanje ndabikubagira ko ubundi bebe gisagara ni ciza ego prem ariko umuntu yagumye hari iwacu Jemuga nyene birapfa none ubu ni muzikwanze ubu unye je urazi ko twaheje ishure rimwe rero je Imana yacingirira ubuntu shana narose ubakazi nkora muri banque biraryoshe shaka niyo mpamvu warabandanije université bon université nari nayitanguye mugabo kubera impamvu z'akazi ntizanyiberetse naciye mbanza kuba ntagakwika ariko sagara ni ciza baje kubera ko ni ciza biraja oya ukaturi kwishuri ntaje no gusiga bakita gutembega agakreya nawe utuki muga ubu nyene reka ugiye muri banque urazi ko haza ababosi benshi neza mugabo nawe ntacubaye bagira nuko nyene bura mu boss chabo nubaha neza mugabo heza gero kukorira aho no kunyena aho mura no kuyenda ijanye no kunyena wenyene ushatse gusobanura anye ingo zirubatse urugo nta mama n'ufise ivyo gute bikenze gute ewe ni birebire byo bisagara kandi nashite mu gisagara ndavuga ati hari ibintu burya ruguru barahabeshe hari ibintu mu gisagara biteye n'ubwoba no ikuranshaka donc ngaha wowe uhaba nije na boss kutabyumva boss wabe wimbira ibindi bintu oya no abantu abakobwa ndabazi pepe abakugira ndakubazi gute ubana ngaha wewe na boss muraba babiri ko nuragasha urumva ni histoire ndende sinokubwira ngo ndabimare mugabo urumva basigira resume none madame wiwe nta uhari yarapfuye bimeze arahari tuzi yamba barashwaye ubu rero wowe wishize muri place ya oya yama sinakubwiye hari mu gisagara ni mu gisagara mugabo unsokone aha nabi sheri waje ubwego naura nabi sinabusubiriye ufite boss wanyura kidije kwanza ibyo bintu ntabyo mu byo kuribaza none ko ega kizusura mukabo imibiri ni kuvuga ngaha uraza kugateka mukarara ngaha mwijoro muri abantu babiri yego nwarashimhagiye agitahira bwije nera afise urufunguzo rw'yo bw'inzu arataha umutima akamugururira hanikana ntamenya ko arataha kama nawe cyamba ni nakirira oya jewe ndateka nkashira ku meza bisanga ku meza akazi kunani mu bisanzwe aba boss barabakira apfuye ku kazi umugore wiwe umukora ariko ugoma igana ko hari mu kazi ukora wewe kumuha keya keya zibera hanze hana pana oya jakazi kanyira guteka she nkagira isuku hamba nkashira ku meza hamba boss ndamukorera chambre
wanzi nyene ndagacishamo ndagacishamo umukozi nico memberwa amemba neza sha amemba neza umugenzi wanje hatu mbwira ahubwo hije urumva nuko nagira kimwe gusa ndarebye gute come on ndakwinginze yewe je harubura rero ndabangamiwe basimbangamiwe umugabo urumva nabuze igisubizo nabuze ikumva boss wanje après ibyo bimaze kumubako umugore we nyene barashwa basimba ngo bashwanye gute hari gihe nyara bamaze n'abagabo ntagondwa hari umuhungu boss yaratunze canke wamwitayeho gusumba umugore wiwe ndani uwo mwanya rero office sheri uwo mugore uramuzi mbega kwanza umugore yari myiza umusuko amashanete uri umukozi wo mu nzu usigara simpembwa neza reka ndahembwa sheri ndahembwa basi kandi umugore ndumukozi wo mu kiboss nakubara neza reka ndepfona narinze muratwihanganira narinze urumva rero bon umuhungu yaratunze boss sinza kutinjiramo cane ibi nyene bisanze basigaye bakundana amabuca boss bivuga n'ukuntu ubona abantu basubuzi nta mwanya rohera abagore babo umwanya gumondera amafaranga ibikimba yatayarushe umugore ntibigende neza baje fatira umuhungu yaratunze none ubu naho nyene boss yarabimenye kandi yamenye ibice kuri jewe sheri sinateranije nyene byarambabaza ukuntu uraheramukazi none boss yaragenda bagasigara mu bintu byabo n'ugasheri wanje boss agatahaze nk'umugore bakundanye bagize iki none naca mpora donc umugore niwe yamucitinze niwe yatanguye guca inyuma umugabo niwe yamuca inyuma sheri gusa ubundi nene nahoze ntavyo nene navuze nene nahoze mugarageze kubivuga barageze kuri step bashaka kumwica boss ndamubona umugore akamushamo utuntu gisagara burya ruguru abeshera ngo baroga mu biki tusubireyo none ntushobora jewe wokwita twahamanutse twahavuye tubishaka reka nosubira kurimba kuvoma ntabyo noshobora bikorezwe ubyuka katere ugiye kuvoma gusenya uja kw'ishuri tutugaya imisozi tugiye kw'ishuri uribuka dusubiraho kw'ishuri wahetse gufungura ja mu mwanga kuvoma imana ni nziza mani arugishwa rero navuze ati mpfe guheza ishuri ryonyene nje mu gisagara ngo dusubireyo gukora iki nzoguma naho rero mpanure yego urumva rero ibintu byo bose abayemo kandi maze basigaye kinini ya mugabo nyarutse mugabo ngomba ngire kubera imvura imenga kwirako nduragenda mu mvura she oya basinyarura ndira ihere kandi sinaguzimanye navyibagiye urihangana twayishitwishinze inkuru aho rero ngo gabi urumva rero boss yakambira nyene uruna yabigoye ndumukoreye umuki umukozi akoreshwa rero boss karaza mu bintu ko nomubera sindakuheza wavyumvise Listen, aho ndakubana none byoreka kuza gute gusa jewe vraiment numva ubwoba basi sindavyumvisha sinumva vyemeze gute mu kibano ariko ndakubaza ubwa mbere na mbere harabaye divorce none bari divorce baceke ndashira ngo mbaye mu mamanyi n'umuntu ngoma kumwica ngaho riga ntaco bitwaye urazi impamvu basi wewe hari n'akantu wumvamo vraiment boss wanje ni mwiza boss wanje kandi afise kafaranga sheri bo arasenga watanguye kuza oya hazu dore ndiko ndakubwita ukuri arondera amahera niho abakozi twifuza yego arakijijwe yadakijijwe twatwanye muri industry babiri n'abaravyo byokurikiye uravyumva nakamera mugaba igihe gihaheze atanakafashe na gatoya yarashaka antwara kijijwe mfera ubu rero gusa sindamunyishuri nyuma numva gusa yarabivase honyine kwanza aho kantu kwanza menyenda imyaka dukoranye ndamwita boss sheri handi hamaze kuzamo feelings ndamwita bebe boss nduke bebe sheri ibiki reka ndakubwira ibyo on hamaze kuzamo feelings simwe biragenda ugasanga ni bebe ibyo byabana byo mu muji shatwe twasiributse uranoza bwa bebe sheri ngo hani sweetie nyumvise ko ramubwira ati mwiza ngo sheri share kandi ndinda kubyimba gusa shari byo musenge mugabo reka nk'umugenzi wawe veve Twavuge neza hano Everi tuciga Everi neza nzoga ndakurihindutsa ari numvise
cyane twande Wewe nka Anisa ni bon. Anisha Ani Basimutse cyane. ndakunda vice Reka ndakubwira. Je ukuntu ndabibona si akijijo cyambere. First nimba akijijo vraiment. Aho onye ndashobora kumva n'akantu basi na gatoyi ukavuga ati birashobora gucamo. Ikindi naco ni umuntu ari busy n'akazi nk'uko wabivuze. Nibaza yuko nawe wabona mwiza. Wowe umwana mwiza ukaraba izo feelings si yagumye zikwereka nawe ukamwereka yuko basi uwo mukonsora kubera ko urumva arafite cicatrice ntagira vraiment turaganira nkamuhumuriza cyane byo byatumye yiyumvira ko aho rero bon je numva byo komeza nta nakindi erega veve ngaha anyu ubundi mu gisagara ku minete si bamaze ho kuba divorce biroroshe cyane kubera ko ntibaba bacanditswe kandi urumva mu bana muri babiri ngaha umuntu nacabutse nza textile rero nawe hari undi basi wari ufise yakote wewe duhurira he baze kuri ngaha ngiye gusenga kwa Mungu naho nyine mwe mwijoro hata no kubona rara byumva nde yombona nyikotse hama ngo ukure amahigwe azadi n'ubutsi ndagukunda ufise ubwenge turamushaje ko ewe ubwenge brenga murumva rero mani ataruko urasubira rugo fatana na boss wawe shaka ugereza aho gusura wicara ngikunda twamutwara manaka Nikimera gusubira inyuma nigikunda naho noronka umushaka mbya ati tuja kuba ruguru ngo bishobora reka no bagisha woja kuri mawewe uri mukige bacho bategera mama sene amandaka urakoze ibintu bitabo n'ivira hisereka impano imfana irumvise baje kugira neza ibiri mwa cyo tuzosubira sangende Ciao, subiyuse none gabe uraronka reka fana basi ndagusigira gufana cyane jewe ndi umugore wa boss tango tubivive Mperekeze n'ukuri urakoze ndaryohewe mugabo shayo cyane nawe yego tutaye twatambutse watagira dutaye era ngirungana Jya akana kazima gahetse okay. Everine oui ngwana ndakubwira Everine ni gute meze neza oya niho wicare ngaha icara ngaha nyegera Everine rega rimwe na rimwe oya iki kibanza ujya rimwe na rimwe nawe cyo kubera rega Everine ngo wicare ngaha iruhande yanje ngo wicare ngaha iruhande yanje iby'akazi mbona biheze nta birenze Everine none ko Everine urani imetero ijana cyaye neza boss iyi nzu iri muri are zingaha mugabo we ngaho washizemo imetero ijana egira ngaha boss nasi sawa none inzu ndakubwiye igizwe na are zingaha iki kibanza cyose cyangwa urani nta mpamvu yo kuntinya Everine nta mpamvu yo kuntinya nta n'igihari pe ama mu gikoni ni gute sawa bisa n'uwahejeje mukanya ndumva turaza gufungura n'inzara jewe nahiko ndayumva bukebuka ariko untunge ndakwajije ibyo mu gikoni ariko si byo nyamukuru nashaka kukubaza bo igihe cyaciye si gito kandi si na kinini cyane ariko sinzi kwanza nabwo sekunigera kagenda kwegerera agira ngo sishaka kwegera nagabasha kandi arabapoyi wawe ni wanje baravuze ngo ibyirabura ngo bihura n'ibyiza kumbura nkeka batabesha Everine sibyo nashaka kubisanzwe sibyo nenda guhamagara ariko nashaka tuvugane kuri rya jambo nakubwiye ubu ndacategereje inyishu ariko sinzi ko byakiriye ntumbayeho ndi nk'agati
muri Tanganyika ngoma nirebanga sinzire ko wabyakiri bose bijya bintu nakugenda kwawe ikigoye ni giki Evelyn nta formule nimwe irimo hajya ariko wibuke niwe muntu twabanye umwanya munini ndabyumva nagiye nyina mama kwamagana bose ariko none boss ni kwanda gukoresha ejo ntiwokoresha abandi byiyumvire vre umutima wanje uragaragara nta kintu fise vide kinini kandi umuntu yoza gucuzuza nta wundi nawe kubwiye ni wewe Evelyn ni wewe urumva biteguye nyine ko John amufasha Evelyn John nyine nka mama ngaha Evelyn si kuvuga ko mama wo ngaha cibombera umugore hamuka nambera mama w'abana banje ibi nafashe umwanya ukwiye wo kubisengera nabihaye umwanya wagutse nza kubona neza umwe wenyine azi ubuzima bw'iwanje wawo ndiyo nubaha ibintu by'iwanje ni wewe ibyo rero ntikibe ikibazo kuko nayiteguye cyane bihagije jewe ubwanje uranzi abanje urabazi ivyanje byose urabizi none by'ukuri igisigaye ni giki niwe wenyine wo gucomplete ikivide fise mu mutima wanje Evelyn bosi kandi imenye ushobora no kunyita izina urashobora no kuvuga irindi zina Evelyn si yo kicu kuko shaka ko ibintu bihinduka kumbure ejo sinoba nkikwita iryo zina ry'iwawe jiwe umutima ukuri kurabenyemeza ushobora kurihindura umwanya n'umwanya ushobora kurihindura umwanya n'umwanya ariko byose biva muri wewe unkundi ushobora kurihindura umwanya n'umwanya sinzira ko byakira ndumva Evelyn vuga ndabona umengo ufite byinshi byo kuvuga vuga ndahari ndi wanje ejo hazoba ari wacu ako kantu kumve vuga agoye iki kandi ibigora vraiment ko bigora abagabo nawe ibi bintu barabeshe rero ibigora abagabo n'abagore ndabona atari kugora si kibazo sindi nka ya mesore ishushe uzabumva ngo urumva ngo urabona urugura ruzi go sanze mbamo n'uru fise pangu nejo nubwo uvuga ati okay reka duhindure twohindura ibintu bisanzwe none ivyo bindi bigoranye ngaha nigi ndabyo ane ico tumva ni ikibazo mvugira mu matwi vre ibindi no byumva nda gukunda uwo surama n'umwego kambe mbendakira ijoro kuko ijoro rikorera amanuka ndiko ndavyumva Evelyn ivy'ukuri uramu Debasha ndagushimire gute ni ubwa mbere ngiye kugusoma Evelyn ubinkunde ivy'ukuri ndumva ni ubwa mbere ngiye kuguhabiza unkundi kubw'iryo jambo riko rirangoye kubw'iryo jambo gusuvuza uhaguruke ungwe munda ndavyibuze ndavyemezwa na bezo yiwawe rimwe gusa unkundire Evelyn unkundire uhaguruke Evelyn unkundire Evelyn ufite amasoni ndi ngaha ndi wawe Evelyn
Evelyn ubwa mbere Evelyn oh la la oh Evelyn kutafata neza ufata neza ndo wawe Evelyn guhera umwanya Evelyn kuko mufise amasomo reka gutitira reka kugumwa ndo wawe ndi ngaho uyu munsi sindi boss wera uyu munsi ndumva ikivide kiri muri jemu mutima wanje cyangwa cyane mutima wanje cyokora ubu ndumva amaso n'ubu wanje ashobora kubura atagwike ukompresse ikivide kiri mu mutima wanje ushize inzozi ziwanje n'indoto ziwanje nayo imaze iminsi ndota nuko itwa ko zari indoto nziza uzishize mu ngiro unkundire by'ukuri zombera umwana mwiza zombera umugore mwiza kandi nawe ndagusezeranyije ko ngiye guhindura byose wowe ni uzi amadefa mundi we uri mu bantu twabanye igihe kinini uzi n'amadefa y'iwanje by'ukuri uzonyihanganira ariko kandi nanjye ngende guhindura Nega boss ndamukunda ewa umunire ngira boss ya boss kubera iki boss imyaka ni myinshi uyu munsi uhindutse sheri wanje ndumva umenga noguma ndakusoma ndaguhabiza what can I do now Vamos Toto. Okay, karibu. Comment? Karibu kabisa, karibu murgi wacu. Karibu frère. Miguel. How are you? I'm good, and you? Fine, bro. Mana ransubiza gatwengo, my friend. Uziwo kubwe. Oswani turi kumwe. Yaranga Mwagize Erigaraje. Uburyo byaragira ibintu ngo bigenze neza. Amakuru nabonye aravuga zaraciye ku kazi narayibonye Yaho ni sawa. Nane na assistant no mu makamera dosize asekunde nanza kenshi Umisi sana turasora invitation. Abagabo ni ngere Nahare hari yari kana hotel story kana hotel story gapopaza nenda byumva aya mugabo rega Imana yishuye umwe kumbe hari n'abandi abagira tomborere N'ubundi ipangu y'Imana muzi ko ari n'ubyo no guca atwegera aza dukora mu makamba n'ubundi narakimukokoje heze yarabyemeye promoze yabaye ariko kagira ingo ubu agiye kumva cyane reka mamagare madame ngayo reka uyu madame Chérie. Yes, baby. Ingurabe no byiza bya hano. Baba. Umva rero waciye mu mbere. Madame karibu nawe, karibu kaburi kanyo. Karibu. Shani ubu ndarakurondera nkabona umwanya wose telefone mufata sinzi ko Murondera ku masaha ku mugabane wa muto. Aya nico. Harakaza kuza ngo bazengurube. Na ujya musoro. Naheruka kwambara ikoti kera mugange gusura. Ajya nyuma ya mariage kumbe nabagiye kuba abagenzi nabone ngo mu minsi ngo aradutumira kwanza urafisa invitation n'ubundi
arabizi na kintu mwisha ndamubwira je amayashimi yarya yigeze kuma gift y'ikoti ijya koti ma nzoyambara dimanche yambara dimanche nzoyambara dimanche Nimurinda Asla. Nimurinda Piara. cyageze gute Vipi mzazi? Wazere. Siku nyingi kwa. cyageze gute none ciao basi Tuko fresh. Mungu mfure kuya karibu. Bimeze gute? Bwana siku nyingi. Bimeze gute? Ndasubiye kubera ikinzi My family. mwebwe namukunze nimumenyeshe Oh, ndabizi witwa kumenyesha kubera icyo mwishatse usigaye imeze Bwana, ubuye kamaramara n'ibiki mwace muja mu biki mwace muja harimo no kubwira mbona bo merci ngao meze usa nk'ubu Piara, kinga wala vitu biko bien. oya reka tuganire gato mwebwe amakuru yawe So amakuru neza. Kiyagiye naratashe. Diana amakuru yawe Is your wife, bro? what Is your wife? ibyo buze urazi cyangwa ubutumire ntibwakugeze Mbona nayibonye live streaming ya White Vision Company barashikiza live streaming Imana yarahezagiye twese twarashize byari ibintu bimeze neza cyane warashibonye nturinde uvuga ko ari madamu byararangiye ni igiki ndumva just usaba imbabazi umutima iwacu twabonye ko mbona ibyo yagira ngaha twusaba imbabazi kubera natwe twumva amahoro mu mutima nta mahoro mufise amaparije nta mahoro ufise mu mutima no ufise aho wankunda ufise aho wangejeje kandi ndabigushimira igereza ntuntera amayemosi nibutse nakubura kukwitwa kandi mukubura gusetsa umugabo wanje baje wapi niko turamustressa yarababaye mushaka iki okay reka ndababwire mu majambo make nje kubabarana n'ababari mwebwe mugende mukora ubuzima bwanyu twe turacagwana n'ubuzima bwacu kandi tumeze neza nta bindi I have nothing. No. you have nothing Yeah. you have nothing so none se amahoro mukeneye genda mu I need another chance no that's for what for job. for job bebe ndakaza ukamwakaza uwo batakwicira ku kati sisteme niyo ndagutore Kutagumeza. umuntu ahindurwa n'abantu ariko umuntu ahindurwa n'abantu nkuko mwamenye imana sivyo cyo nibaza yuko mwababaniye reka twarambaye none ibindi je pasa imbere y'amazu y'iwanje ambwira ati Elvis ashukunyica pase ni pase hakonda presse biragaragara baranavyiyemereye pasa iciza nuko bemeye ikosa cyo nibaza yuko ko baciye bugufi reka twarababariye okay umutima wawe uremeza by'ukuri ko wakoze amakosa right turabyemeza umutima wawe Diana umutima wawe umeze gute uremeza ko wakoze amakosa reka nkubwire ntereye kuri wewe icyo kwitwa umugabo wawe cyo kijya cyararangiye ivyo arabibona ariko njyana mukuri ngo ndigushitse ubu mwahora mwitwa Eveline uyu mwanya madamu igaribona akarakasharizo zakasakasharizo pastor's wife madamu wanje ikiri kasharizo
ariko icyo bikoze mugumana akanyara okay gira ndabasore mwese nafre sinzi ndetse nagiye makoze kunza nafre so izwajwa no vuga no sinzi ikibazo afise ibibazo mwarabikomeje nese bigaragara nawe umushatsi wawe usa nabi rabu uyu nawe ntacyo muja mu biyi ushobora guca bugufi kandi biwawe twese guca bugufi amajambo uri kuyakoresha si okay wemereye kuri wewe atangire mutahe mugende none oya reka ndabatekerera amajambo makeyi hanyuma abagenda icyo gusangira namwe tuzosangira ikindi gihe mwaranyereza ibyo twagiye dusangira nyuma mwarakoze ukuri ko ndakuzi mpere kuri we Diane wewe ibyo wakoze urabizi nta byishimo uvuga kuri wewe ibyo kuba umugabo wawe ntibikino si n'ibintu ntibisubire no kuguca no mu bwonko na gatoya nabifute ni nka kujya kw'amazi yuguye ku mugongo w'ibati ahita ataruka nabyumvise atari karapura si no kuvuga no ku Bright wewe kubera ko ushaka gukirera ubundi bugenzi kure byo okay genda abariye ibi sinumva ko nosubira kubikora ubundi ariko kuko ingene musigaye musi murateye isoni kubw'ibyo wenda kubabariye nunda aho babariye hama ikindi nk'umwana nigishije nk'umwana nareze nk'umwana nagejeje kuri byinshi ashaka kunyica cyese mbona nakazi n'ubu ariko ndiwe ese mashaka kuzara porogaramu none oya kwanda mu agaruke twicare batwese mu nzu y'iwanje uzamo ushobora mbere mu nzu y'iwanje oya bajya oya big man biroroshe kuko ryari narabajije Ernest ku kazi ambwira yuko akeneye umukozi musi muri parking imiduga yinjira n'isho kugira yinjize mu makontineri kugira bayidandaze sinzi ko uyu mu brother yakoze byinshi muri company nawe urabizi reka tumuhe chance ya nyuma kumbe basi tumushyira kuri irya poste yabatekera imiduga bayijana mu makontineri cyo rero mukwanze kuciyumvira kuko ubwo nababonye kaba okay reka kukazi ndakagura uzori muri parking yanyu uzori muri naraheza kuvuga birakikora Ngijya parking yanyu imiduga isohoka n'iyinjira niyo ndakurungitse sinkeneye kukubona winjira mu office mu mabiro sinkeneye kukubona ivyiwawe no kwigwa neza naho nyene ntutangura akazi ejo nzogutuma ko mukwezi kuza ariko guhera ku mushatsi guhera kuri ntusaba amahera ntusaba amafaranga uzamenya ingene witunganya hanyuma nawe ibyo wiwe ntacyo nabivuga ko bikwiye ibyo yakoze yarabikoze sinkeneye sinzi ko Imana izose kuduhuza mu bundi buzima icyo namwifuriza ubu n'ijuru nta bindi nta kirenze icyo ariko icyo nabatekerera ni mugende mwihanure ubuzima ntibuherera hajya nyine ubuzima bwo gushaka ibintu by'abandi sivyo ubugenzi je twari dufitanye umuryango n'umubano twari dufitanye sinarinzi ko mwari kumbera abantu nk'abari abagenzi b'umwijima abavukanye b'umwijima n'uyu namukoye ibintu byanje byose utwo yazanye uratuzi urabizi mwese murabizi araza akarenga ibyo ndiko ndababwira murabyumva mwambereye sinovuga sifise n'ingene wabivuga ariko umwijima wari muri mwebwe watswe kumbitana watswe kumbitana n'umuryango wanjye twebwe aho tugeze muratwihanganira nta bindi novuga hama hasigara je naratunganije urugo rw'iwanje nta bindi ni itegeko mu kwezi kuza uzotonda umeze neza tangura akazi nakwemereye hama n'ubu nze mujane
sinkene no kumva n'icarico sinkene n'icarico ariko ivyo ushima ivyo nta kindi norenza ko ngaho birakwiye sinzi ko yose ari ibindi makosa yose rwose ndabashimiye cyane ujya ubona na kiri parfait ujya ni directeur technique wa company ujya bientôt arakora mariage ndabashimiye cyane rero mane baheze bibiri tugende twese tugende tugiye please boys la